tugeze igihe cy'isaha 6 zirenze ko iminota 10 muri studio za Radio Magata FM, akaba ari umwanya mwiza ukumviza amakuru mu Kirundi tukashikirizwa na mugenzi wacu Ahmed Bigirimana. Ndabaramukije ndabayikaze Ahmed mu makuru y'uyu munsi. Ndakuramukije Hawa. Ndabaramukije inshuti bakunzi muri komatega amatwi ibiganiro vya Radio Magata FM. Nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi wa mbere igenekezo rya 18 Munyonyo mwaka 2019, naye akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ubuyobozi bw'inyigisho muri komine Bugarama ngo bona yuko uburyo leta yatanze muri ico gisata budakwiye baravye imirimo basanzwe baharangurira. Ubuyobozi bw'ishure ry'imyuga CEM burashima mwitwarariko w'abayobozi hamwe n'abaregwa mu kwitaho imyuga basanzwe biga. Abanyeshure nyene bo kuri iryo shure nabo nyene barashima ukuntu baronswa inyigisho mu bijanye n'igisata c'imyuga basanzwe bakora. Mu gihe abarovyi bari bamaze indwi bari mu karuhuko, imirimo yabo ikaba yasubiye kuranguka kandi bakaba bashima imwimbu baraye barose muri rino joro. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean mukanya inkuru imwimukwaye. Kwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa, reka ano makuru tuyahere mu makuru y'indero. Ubuyobozi bw'inyigisho muri komine Bugarama bubona yuko uburyo leta yatanze mu gukora muri ico gisata budakwiye baravye uko basanzwe babukoresha. Ndayisaba akaba akora mu gisata c'ubutunzi arabitubwira akongera akagira ko atera akamo abarezi ndetse n'abavyeyi guhimiriza abana ngo baje mu mashure. Tumutega amatwi. Icyo dukora dufashanya n'abandi mu bijanye n'indero y'ikomine. Ahanini rero dukoresha uburyo dukura muri leta iduha. Ubwo buryo nabwo ni bwa buryo nyene bita mu Gifaransa frais de fonctionnement buza baburugikiye ku mashuri canke ku madirection communale, hanyuma no mu madepeye naho nyene barashikayo najya amafaranga leta itanga kugira ngo ibisata vyayo bishobore gukora neza. Muvyo rero turangura rero bivanye nayo mafaranga baduha ni vyinshi. Bwa mbere bwo turakurikirana ingene ivyigwa biriko biratangwa mu mashuri n'ingene abayobozi bariko barakora, no kuvuga encadrement pédagogique et administratif. Ivyo rero turabikora na cane ku mashuri atandukanye agize ikomine yacu ya Bugarama, ari naho mubona hacava umwimbu mu bibazo vya leta byaba ivyo mu bicenda canke ivyo mu 13. Ariko kandi turagira intamamyi kuko kimwe amafaranga aza ni make ugereranije n'ibikorwa usanga tuba dufise aha mu biro, ko tuba dukeneye ibintu vyinshi kandi aha mu biro urabona ko hari abakozi benshi n'ibikorwa vyinshi. Ariko uburyo rero buza ni buke kandi bukaza bwanatevye, haraho buzaheze nk'amezi 6. Mu ntamamye rero tukunda kuronka za mbere n'izo n'uburyo buke. Ikigira kabiri naco mu ntamamye turonka ni ingene abavyeyi bamwe batavyumva neza, aho usanga wirukanye nk'umwana canke utumye umwana umuvyeyi kugira ngo muvugane aca abishira mu yindi ntumbero. Dutumishije ku inama naho nyene haraho usanga abavyeyi bamwe batitaba inama. Ivyo navyo bigatuma indero igenda igabanuka aha muri komine yacu ya Bugarama. Hari n'ibindi bigenda bituma haba uguheba kw'amashuri kw'abanyeshuri mu mashuri, indazi z'indaro ku banyeshuri bamwe n'ibindi bitari bikeya usanga bibangamira indero muri komine yacu ya Bugarama. Aha rero tugatera kamo na cane ikomine, abarongoye ikomine kugira ngo bagirisha amanama menshi yo guhimiriza kugira ngo bijukire akabaro k'ishuri biyigisha abana, hanyuma abana nabo batera imbere kugira ngo nabo bazoheze bateze imbere imiryango yabo. Uwo akaba yari Fenias Ndayisaba akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Tukiri makuru y'indero, ubuyobozi bw'ishure ry'imyuga CEM burashima umwitwarariko w'abarezi hamwe n'abaregwa mu kuntu bitaho gukurikirana imyuga iyabo. Matore Cyprien n'umuyobozi w'iryo shure aragenda abitubwira akongera akanatubarira ibisata bigizwe iryo shure. Twebwe dufise imyuga novuga ibiri, hariho ico bita filière maçonnerie na filière couture. Hanyuma ico twabonye rero abakobwa usanga bitaho uwo mwuga wo kubarira arico bita filière couture, hanyuma abahungu bakitaho umwuga wo kubaka ariyo filière maçonnerie. Turabona ko aba
abaza naho bataza ku bwinshi, abaza babikunda, baza babikunze kandi turabona n'ico biheza bikabafasha. Ku migenderanire y'abarezi n'abanyeshuri turabona ko ni wo mwuga nyene bukunywana abigisha n'abaregwa barabakwirikirana nyene, ariko nk'uko muhejeje kubimbaza ku bijanye n'abavyeyi biratugora cane niyo turiko batumako kugira ngo dukoreshe amanama, aho umuvyeyi usanga abana bavuga yuko bava kure cane, kuko nk'ari habaza bava kumuhuta, hari habo usanga bava muri komine ya Rumonge, kugira ngo tubegeranye rero bashobore kuza mu nama ugaca usanga biragorana, ariko uko tuca tubigenza nuko abashoboye kuboneka dushobora kugira imfundiko, tugaca tugira imfundiko ya rusange ko baba bangana kose, mu by'ukuri bavyakira neza, bavyakira bishima kuko barabona abavuye hano, abagiye baregwa hano, abagiye biga umwuga hano, ingene uheze ukababeshaho iyo bageze mu buzima busanzwe. Kubera ko twakira abanyeshuri bamwe usanga bamaze ibihe muhira, hari aho usanga bitugora cane kubatondeka ku murongo, kubera ko usanga baramaze kugira ibindi bibazo novuga byo kugendana n'abandi, ugasanga bahatoreye izindi ngeso atari zo kw'ishuri. Muri abo rero kugira ngo tubashire ku murongo bisaba yuko tubegeranya n'abandi baba baheruka ku ishuri vuba, bagaheza bakabarahura ko myifato, hanyuma tukagerageza. Ariko mu by'ukuri hariho abatugora cane ku buryo kubashira ku murongo usanga bitwara akanya katari gato, ariko turagerageza kubera haba hariho abagiheruka ku ishuri vuba, ugaca usanga bafise indero nshasha nyene runtu, tukabashira kuri umurongo w'abandi babigaheza rero bikagenda neza, naho hari aho bigorana, ariko by'ukuri baragerageza bakarahurana ku ingeso nziza, hanyuma bijanye n'ingene tugenda tubakura n'amanota, kuko natwe turafise reglement scolaire, hanyuma tukagira na reglement d'ordre intérieur. Ivyo byose turabikorera ko abo tubona yuko umenga amanota hava bigorana ahera, tukabaha uduhano duto duto tujanye n'isuka, araho babagara, araho bashobora gukora utundi dukorwa, hanyuma tukabona yuko naho nyene umuntu abagaruriye akenge, kuko ivyo gutakaza amanota batabiharura, mugabo umuhaye ibikorwa karuha agaca abona ko asubira ku murongo buke buke. Ni umwaka umwe wa formation, hanyuma bagaheza bagaca tubaha ama certificat bita kamo, no kuvuga certificat d'apprentissage au métier. Nyuma y'umwaka rero tuba tubahaye ama certificat. Vyumvikana rero ko benshi bazira rimwe naho bataba bamaze ibihe bingana muhira. Intambamye ziremereye nizo kubura na cane ibikoresho nk'ibitambara, ico bitare consomable. Tumaze kubura ibitambara rero duca tugira ibibazo gose, kuko ntaco tuba tukironka twikora ko kugira ngo tubigishe rero wa mwuga wari wabazanye, ariko gusa turashimira Imana ko nkuno mwaka Imana yari yadufashije, turaronka ibitambara, no kuvuga ico bita n'ibitenge, ico bita tisipanye. Ivyo rero biriko biradufasha kuko nk'ubu tumaze gushika ku ntambwe aho tumaze kubona amamodire ashika 3, ishati ari modire chemise, modire blouse ariyo bitiribaya mu Kirundi, hanyuma na modire robe. Izo turabona yuko kubera twaciye turonka ibitambara byadufashije kuca tubona ayo mamodire mu mwanya mutoyi kandi mu buryo bwihuta. Tukiri kuri iryo shure nyene, ekango n'abanyeshuri barashima ubumenyi baronkera kuri iryo shure, nkuko umwe muri bo agenda abitubwira, ariko akabona yuko intambamyi bahura nazo ari uko baza bataha bava kure, ndetse bigatuma badashika ku masaha ategekanijwe. Reka nawe tumumvirize, akaba yavugiye nawe nyene kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bwimana. Mu bisata vy'imyuga nkaba ndahamaze umwaka umwe, nakurikiranye igisata ca kutira. Nukuri twe turashima, baratwitaho abayobozi kandi n'abarezi baratwitaho kabisa, kandi turiga neza, ibikoresho vyose turabironka, ntaco tubuze nico twoshima. Twege turaronka umwanya cane wo kwiga, nko ku munsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu turiga, hageze ku munsi wa kane n'uwa gatanu tukaja muri pratique, nk'amayentero barayaduha tukayakorana, hageze aho abandi bakora examen natwe turiteze ko twozikoramo. Ego cane biratugora kubera birashika twe tuva kure cane, usanga tuva kure nko mu Gatare cyangwa tukava mu Zamputa canke za Kazigiyo ruguru, ugasanga biratugora rero guca dutonda 6:30 tugasha dutonda mu masaha ya 11:15. Tuvuye ngaha dutoye ubumenyi turashobora guca turonka mu mashine, ibikoresho twashobora kuwuteza imbere natwe kubera nico twashaka. Nkaho tugeze twebwe tugeze nko kwishati, ego yavuze n'amaribaya byose, ico tugezemo ishati turamaze kwishona, murabona
nk'igitambara twari tumaze gutabura turi ku ishati murabona naho tugeze naho ego cyane ishati noishona kabisa. Reka tuve mu makuru y'indero tuheraheza amakuru yacu mu makuru y'uburovyi aho mu gihe abarovyi bari bamaze indwi bari mu karuhuko ariko imirimo yabo ikaba yasubiye gutangura muri no joro bamwe muri bo bakaba bashima umwimbu baraye barose nkuko tubibwirwa na Munezero Innocent asanzwe ari umurovyi nawe akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Tofigas. No musi turasima ko yari Imana yaduhezagiye abantu bagaruye bazanye amadobo ibibubu amanusu kweri ibyo turabisima n'umunezero mwiza kandi yumva neza kubera twese Imana yaduhezagiye kwese twaramutse neza mu buzima bwanje ari cyo kigiye guhindura kubera nkuko yo ntarara mu mazi yose nayo kuyaroba. Aha kabiri turangirije amakuru yacu y'uno musi reka ndabashimire mwebwe mwese mwari mu yatega abiri reka nshimire Ciza Jean yari mu buhinga bw'ivyuma sino kwibagira gushimira bagenzi bacu mu gisata cyo gutorokanya amakuru badutorokanije amakuru mukamwe yashikijwe na Ahmed Bigirimana naho butaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.